ihohoterwa n'amabi ariko arakorerwa impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ibintu bibabaje cane, ni ibintu biteye isoni n'agahinda, ni ibintu mbere twebwe twiyamiriza, mbere tukavyiyamiriza twivuye inyuma. Kuva mu mwaka wa 2015 impunzi z'abarundi ziri muri Kongo mbere n'iziri hamwe na hamwe mu makambi y'impunzi mu karere, mu buhungiro ahatandukanye mu karere, ntabwo zigeze zigira amahoro uravye ukuntu zagiye zirafatwa, uravye ukuntu zagiye zirahohoterwa. Tugarutse rero muri Kongo, kuva 2015, 2016 na 2017 impunzi zagiye zirahohoterwa, cane cane zigahohoterwa n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi bari bava mu gihugu, mbere bari kumwe na bamwe mu mbonerakure, bakagenda gufata abantu bari mu makambi y'impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akenshi rero bakabifashwamwo n'abajejwe umutekano muri ico gihugu, mbere na bamwe mu batware bo hasi, bakanabifashwamwo kandi na bamwe muri iyo migwi isanzwe yitwa ko igwanya leta ya Kongo, ariko ugasanga vy'ukuri iriko irakorana namwe mu bajejwe umutekano ngaho muri Kongo. Mwarumvise cane cane amazina yagiye aragarukwako cane, nk'uwitwa Joseph Mathias Batazira Kazungu yaravuzwe cane mu bijanye no guhohotera impunzi azisanze mu makambi y'impunzi, mbere zimwe na zimwe akazitahana, izindi akazinyuruza. Uyu munsi rero ivyo biriko birakorwa niyo migwi yitwaje ibigwanisho, cane cane umugwi uvugwa cane nuwo w'abamayimayi, ni umugwi vy'ukuri biboneka ko uriko urakora ibintu bibi, uhohotera impunzi. Ikibabaje cane rero bakabikora ku mugaragaro, bakabikora imbere y'abatware bo hasi, imbere y'abajejwe umutekano w'impunzi, aribo bitwa ko bari bakwiye kubacungira kugira ngo ntibabandanye bahura n'izo ngorane. Rero muri ivyo twe turasaba ubwa mbere na mbere leta ya Kongo gufata ikibazo c'umutekano mu minwe, aho kukirekera imigwi yitwaje ibigwanisho, kuko mayimayi siyo itegerezwa gucungera impunzi, ahubwo leta ya Kongo niyo yategerezwa gucungera impunzi. Tukayisaba rero ko yoca ikora amatohoza kugira ngo hamenyekane abo bantu bakorana n'iyo migwi mu gutoteza impunzi, hanyuma bafatwe kugira nayo nyene ice icuko ishobora kuba iriko irashigikira iyo migwi mu guhohotera izo mpunzi ikiyiveko. Dusaba kandi na HCR kuvugira impunzi, haba imbere ya leta canke imbere y'amakungu, kugira ngo izo mpunzi z'abarundi nazo zigira amahoro n'umutekano. Mbere bibaye ngombwa isabe ko zokwimurirwa ahandi hantu hashobora kuba hari umutekano. Turasaba kandi n'amakungu nayo nyene guhaguruka akabona ivyo ntibiriko birabera muri Kongo, akabona ivyo izo mpunzi ziriko ziragirirwa, kugira ngo abikurikiranire hafi, mbere aniyamirize ku mugaragaro, atera ivyatsi iyo nyifato n'ivyo bikorwa vy'imigwi yitwaje ibigwanisho, cane cane ivyo bikorwa vy'uwo mugwi w'abamayimayi usanzwe ukorera muri ako karere impunzi z'abarundi zirimwo.